Iyo nama yahuje uburongoye abarundi baba mu mahanga Samuel Nderagije ari kumwe nabo bafedikanije mu kuyobora ishirahamwe ry'abarundi bo mu mahanga diaspora ndundi hamwe no userukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibijanye n'iterambere mu Burundi PNUD yari yo kurabira hamwe imigambi hamwe n'ibisata bitandukanye abarundi baba mu mahanga botereramo agacumu k'ubumwe bafadikanije n'iryo shirahamwe mpuzamakungu PNUD. Samuel Nderagije arongoye ishirahamwe ry'abarundi ba mu mahanga akamenyesheje inyuma y'iyo nama ko bakuranye nabo baserukira ishirahamwe mpuzamakungu PNUD kugira ngo barabe ico abarundi ba mu mahanga bagiye gukora kugira ngo bagire ico baterereye mirango yaje imigambi itandukanye harimo kuzana abahinga b'abarundi boshigikira mu migambi itandukanye izoba ishigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu PNUD. Mu byo twaganiriye ubwa mbere ku ruhande rwabo kwari kutwereka ingene PNUD itunganije n'ingene ikora, hanyuma batubarire kandi ibijanye n'ingene hari imigambi myiza bafise ku barundi bakora amahanga na cane cane bafise ubumenyi bukwiye, bakavuga yuko rero hari ibintu byinshi gwaruka mbere n'abakuze bakorera hanze nabo bashobora kuronka mu gihe boza gukorera no muri PNUD. Rero hariho burusho bwinshi batweretse kumbure tuzobusangiza abo dusanzwe turongoye na cane cane kugira ngo incabwenge z'abarundi dufise bari hanze nabo bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu biciye mu muryango usanzwe uharanira iterambere mu Burundi PNUD. Hanyuma ikindi naco ku ruhande rwacu twababwiye natwe imigambi dufise nka diaspora nk'uburongozi bushasha ivyo twifuza gushikako n'iryo terambere nyene bavuga muri PNUD natwe niryo duharanira kugira ngo dushike ku iterambere twifuza. Hano uvuga nti mbere twasanze hari byinshi dushobora gufashanya no gukorana nk'abarundi bahanze no mu muryango. Rero majambo make twababwiye imyifuzo dufise n'imigambi tugomba gushikako na cane cane bimwe twashira imbere diaspora y'ibikorwa, diaspora idasinzira, diaspora irajwe ishinga n'iterambere ry'umurundi yabari mu Burundi canke mu makungu, diaspora irajwe ishinga no gushika kuri yambona kazoza y'igihugu 2040 2060. Kiganiro cagenze neza kandi haba ku ruhande rwacu twahungukiye ariko kandi nabo nyene babonye yuko hari byinshi tugiye gufashanya mbere bakatubwira yuko byinshi bazoza barabiduha kugira ngo tubisangize abo dusanzwe turongoye muri diaspora. Samuel Nderagije avuga ko hari cizire yuko mu gihugu cy'u Burundi imigambi y'iterambere igiye kurangurwa neza ufatiye kwishaka ry'abaserukira ishirahamwe PNUD hano mu Burundi hamwe n'abarongoye abarundi ba mu mahanga. Cizere kirahari. Diaspora idasinzira ni yitwifuza tugomba gukora cyane ariko umurundi wese agerageje guterera kugira ngo dushike kw'iryo terambere twifuza twese. Amanama rero atandukanye yo guteza imbere igihugu cy'u Burundi ngo akabazobandanya gutunganywa mu ntumbero yo gushigikira imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 no Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060.